Ambasaderi yarahomye nukuri yakira neza ku buryo ibiganiro byo byonyene birenze n'uwo gumukeke nkuko nibyo nitwagaruka cyane ku mpanuro muduhaye n'imigisha mutwifurije kandi twizeye ko tuzobikurikiza naho mukishima bizogenda neza mukontosi murakoze cyane amen kuko Imana ko bane nawe yego cyane muroranirwe mu bikorwa byose amen umugisha ku gihugu kibabereye amen mari bahezagire mwarahezagire yes merci beaucoup tuvuye muri ambassade y'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda aboneza ku bintu bisa neza cyane gose ari ahantu heza cyane gose batwagiranye urukundo rwinshi batwakiranye umutima mwiza aho baneza ko twisanze mu muryango wacu twisanze mu Burundi ndetse mu kindi gihugu merci beaucoup tubashimira cyane gose ndetse mukurikirane n'urugendo rwacu tugiye gufata tuza mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'amavukiro aho twakumbuye cyane gose yerekana atari twari muhira urabona ingosheri batwerekana twateriteka kwakirwa n'userukira Uburundi mu gihugu cy'u Rwanda ntivyoroshe si vya bose ariko bivanye nuko atahura ivyo abajene bariko barakora na cyane cyane abajene yashirije nuko anabizi ivyo dukora kandi arabishigikira aranadufana babandi bahora bavuga ngo ibintu biroroshe ibintu birakomeye cyane kandi tugiye gukora binininya turafite n'izindi gahunda z'ibindi bihugu bigiye bitandukanye tugiye gukoreramwo bivanye nuko tubona igihugu cacu kiriko kiradushigikira so turaje kunubwira nti umuntu w'umugabo ariko akora ibintu byinshi mu gihugu bizotuma abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza babona iki gihugu cacu aho kigeze so kubatware bandi batarabikangukira bimenye yuko uruhu rwa rukorora rukurukoresha impano zabo murebana yuko nta kindi kintu cyadushikanye ngaha atari impano Imana so nanjye ndayitahanye baje abantu sini warundi nyene warundi wasisi wa habari au ni habari ni hao sisi ni waigizaji wa sinema salama mimi naitwa bwana Dawson Kadende Mtanzania umuntu abisubira wazo wari umugabo avuze ngo iki bwana Dawson Kadende unajua Kirundi jewe nzi Kirundi neza jewe nitwa Kadende Muhuru Dawson Kadende Muhuru ndo Mutanzania wa Rusumo mvuka kurusumo usanzwe wubatse he jewe nuye kurusumo ngiye Ngara uwa rero ururuzi ni ruvubu ruturuka mu Burundi hapa je wacha aho mvuka ni ku ruvubu nyine ubwo rero je ncangaha je ni dusubira muhanga yewe kubera bo duturanye bamwe n'abanyarwanda abandi n'abarundi yewe mu Burundi nkunze kujyayo yewe kwanza mu Bujumbura Bujumbura turashikayo muzi yewe ngira quartier mu Bujumbura yewe yewe Ubujumbura honzi hajya mu Buyenzi Buyenzi razwi rwose Buyenzi niyo nkuko mubibona rero turi kuri ambassade y'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda aho twakiriwe na ambassadeur w'igihugu cyacu Burundi ngaha mu gihugu cy'u Rwanda yatwakiriye neza kumbure tuza kubaganirira byinshi ni ambassade de la République du Burundi à Kigali. Yes, mukomeze kumana twebwe kumbure mu rugendo rwiza twagize mu gihugu cy'u Rwanda twarakiriwe neza cyane gose ahantu hasa neza twakirwa na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yeah, fico. Yeah, merci beaucoup. abafotografe kenshi twaragowe ntituza ubu nyene ngira ndabandikiye abavandimwe turi famille muze guca mwiye murakoze cyane
Imana ibahezagire gose. Ambasaderi mwiza, umwana mwiza. U Rwanda dufite ambasaderi umwana mwiza. Kuri Imana muhezagire. Umuntu ataraza kuramutsa ambasaderi yarahomye. Nukuri. Yakira neza ku buryo ibiganiro byo byonyene. Birenze n'uwo gumukeke nkuko ni. Nitwagaruka cyane ku mpano muduhaye n'imigisha mutwifurije kandi twizeye ko tuzobikurikije nawe mukishima. Murakoze. Ego. Amen, amen. Murakoze cyane. Amen, amen. Kuko Imana ko bane nawe. Yego. Yego cyane. Muroranirwe mu bikorwa byose. Amen, amen. Umugisha ku gihugu kibabereye. Amen. Murakoze. Imana ibahezagire. Amen. Mwarahezagire. Yes. Merci beaucoup. Tuvuye muri ambassade y'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda aboneza ku bintu bisa neza cyane gose ari ahantu heza cyane gose batwagiranye urukundo rwinshi batwakiranye umutima mwiza aho bandiza ko twisanze mu muryango wacu twisanze mu Burundi ndetse mu kindi gihugu. Merci beaucoup tubashimira cyane gose ndetse mukurikirane n'urugendo rwacu tugiye gufata tuza mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'amavukiro aho twari twakumbuye cyane gose aha dusubiye kanza gutora ama laisser passer yacu aho twayasize hama dusubire dufate urugendo ruja i Burundi. Fiko yumva gute d'abord? Uyumva gute? Ndagewe ndi mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda. Igihugu cy'u Burundi mu Rwanda. Yego. Kandi urabona ko dufite ambassade nziza. Ni heza cyane. Nziza gose iratagase. Wow. Yego. Hasa neza cyane gose twaryohewe. This is Burundi. This is Burundi, my country. Ahantu Ni manoro sha. utavumvye barakwakiranitse. Iteka ujyanije. Mzee. Hola people. Uyumva gute papa? Mimi najisikia niko vizuri. Twari muhira erekana muhira. Kunyerekana atari. Twari muhira urabona ingosheri batwerekana. Twatewiteka kwakirwa n'userukira Uburundi mu gihugu cy'u Rwanda. Ntivyoroshe si vya bose ariko bivanye nuko atahura ibyo abajene bariko barakora na cyane cyane abajene Ushirije nuko anabizi ibyo dukora kandi arabishigikira aranadufana babandi bahora bavuga ngo ibintu biroroshe ibintu birakomeye cyane kandi tugiye gukora bininiya turafite n'izindi gahunda z'ibindi bihugu bigiye bitandukanye tugiye gukoreramwo bivanye nuko tubona igihugu cyacu kiriko kiradushigikira so turashimiye abatware abadutwara kuva kuri nyumba kumi indongozi zose aho ziva zikagera si ibintu bisanzwe gushigikirwa n'igihugu tubabwire ko no mu Rwanda abanyarwanda baduhaye certificate murayibona certificate y'agaciro gose rero vuba cyane mugiye kubona ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ariko kandi iyi televiziyo ni televiziyo nyine igezweho mu gihugu cy'u Burundi yitwa African TV ikaba irongowe umuntu ari nyuma ya kamera hari agatanga amashusho meza cyane gose yitwa Nudo Mwangaza yitwa Muco. Fana uyumva gute ko bakwakirira d'abord mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda? Ega jewe nsanzwe na jewe ndi mboneza y'u Burundi kwisi. Hama uyu yitwa Bere ingona represente hama uyitwa Bere nkuko mubibona nawe ni ryari iteka ko twari kumwe nawe ni yarose certificate abanyarwanda baravuze bati uyu ni umuntu w'umugabo yakwiye gushigikirwa akwiye gushika kure hama abandi baravuga ngo Abere ngo nta mashuri afise Abere nta bwenge afise nuko bihenda en fait amashuri ntagikonta cyane igikonta n'ikimana umuntu yamuhaye Abere je ndabihamya yuko ari umuntu w'umugabo ngeje ntumubwira nti uri umuntu w'umugabo ariko akora ibintu byinshi mu gihugu bizotuma abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza babona iki gihugu cyacu kigeze so batware bandi batarabikangukira bimenye yuko uruhu rwa rukorora ariko rukoresha impano zabo murebana yuko nta kindi kintu cyadushikanye ngaha atari impano Imana so nanjye ndayitahanye baje nayitwara uwo baramuzi rero mubyumve yuko dushimiye igihugu cyacu na cyane cyane kuduha imukaze
muhira turisanze ariko kandi ni mu bindi bihugu tugiye kwakira ababijeje canke abaserukira igihugu cacu muri ivyo bihugu tugiye kuza dufise gahunda yo kuza muri East Africa mbere no ku mugabane wa Europe no kuri muzo twakirane neza turabakunda cyane ciao thank you thank you very much thank you very much barabe Thank you very much. Turi mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko twari mu bihe vyiza bimeze neza aho reka tugiye gufata urugendo dusubira iwacu mu gihugu cy'amata n'ubuki mu gihugu cy'amavukiro Fiko hakuye amakuru menshi kandi meza tufite amakuru menshi ya Fiko kandi mugiye kubona ama surprise ni menshi nabaje mugeze mu mari na kompani nigo midusubiza inyuma aho kandi tubashimira cyane indege yatuzaye nigo iyi ndege gamutse ko mugamu besha makungu Zoekera ni imodoka. Iyi ni ndege ica hasi. Yes, welcome ladies and gentlemen. We are home. Murakomeze neza muri mwiriwe canke mu TV muri. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Sanda wikazo kuri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, tukaba bari mu Uganda, tukaba bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse bari mu bihugu vy'abara ndavuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite. So aha neza tuvuye mu gihugu cy'u Rwanda, tugeze muri Tanzania ku hasinzwe n'abahita abahaze mu tubwe muri commentaire. Yes, turi kumwe n'inshuti zacu hano onye. Bosi mutugure basi gatonya bosi. Karibu basi. Abe nduwayo. Kuna chakula hapa? Unasema karibu. Hapa kuna chakula. Chakula kiko hapo mbele kidogo. Au chakula ni maneno yako. Sisi hatutaki maneno, tunataka chakula. Ukisema karibu lazima nikutane na chapati na malagi hapa. Chapati hapo mbele kiko. Hapo mbele kwa kilaro. Kule kwa kilaro unaona ni chapati. Iki kilo bachita gutea. Bachita kilaro numva na. Nyabaki. Basi muri kano karere bahita ko. Hapa ni Ngara. Haba abantu bagara gusa. Donc Ngara. Utagara hapa upite. Bisa kugenda mwenu. Wewe ndio unasema. Hapa panaitwa Ngara, inatakiwa uende hivi ili ugale. Inatakiwa uende hivi ili ugale. Hapa ni Ngara. Juu ni Ngara. Abatazi Kiswahili. None mwabuze Ngara. Kwa nini kugara? Ngara. Kugara no. Mkugara ni unagara kwa kutabuka. Yes, turi muri Tanzania. Atuvuye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turi muri Tanzania, reka nijya mu jyaha. Umuryango cy'ikiraro. N'umuryango mu Tanzania. Kandi ngira ni twarete. Nimba ufite ikibazo cyane. Ni twarete. Cyane ukuri turi kubunye Kirundi. Iyi si twarete. Numvise umutanga muzi. Nubwo wetwarete amaso yanyu nosiga muri Tanzania. Kubera ndajanye wacu. Reka n'ubutunzi bukomeye. Arasibinakora. Umva buretse samaso begusa. N'umusarani. Barawugura n'abantu bujumuna bone bawugura. Mwanda mukuru. Umusarani byo kwa muganga. Umwanda mukuru urumva ni wo mwanda wa mbere urenze ku rutindi yose. Oya mu Kirundi uragumye urarenze zose ni mukuru wa zose. Mane kubaho ntuhavugwa. Mukuru w'imyanda. Yes, tuve mu gihugu cy'u Rwanda tugeze Ngara muri Tanzania. Nubwo turimo mwarabibonye, mwarabikunze, ariko kandi dusubiye kandi rero tugatumba. None tuvuye ko ari Ruvubu tubite Nuruzi tugwite Ngara Riviera. Ngara ruzi. Uruzi mu Giswahili ni gute? Uruzi mzee. Nuruzi yo mbariki ni ruzi. Oya, uruzi. Oya, katubaze bano bana. Hapa ni wapi? Muyange. Wapi? Bamuulize hiki kiraro kinaitwa aje? Sawa. Hapa wanapaita aje? Hapa ni darajani Kumuyange. Kumuyange. Alafu hii ni Ruvuvu. Wanaita ni Mto Ruvuvu. Mto Ruvuvu. Unaotoka Burundi. Unatoka Burundi? Hundi unatoka Burundi. Sasa Burundi ni huko au Burundi ni huko? Burundi ni huko. Mto unatoka Burundi. Ndio unaitwa nani? Ruvuvu. Kumbe ni Ruvuvu. Ni Ruvuvu. Kumbe asante sana kwa kunijulisha. Hapa nikifika hapa
nikipita hapa ndafika nyumbani. Bai mimi napita. Sisi ni Warundi. Nyie ni Warundi waandishi wa habari au ni waandishi wa habari ni hao, sisi ni waigizaji wa sinema. Salama. Mimi naitwa Bwana Dawson Kadende Mtanzania. Unabisubira wazo wa rumugabo. Bwana Dawson Kadende. Dawson Kadende. Unajua Kirundi? Jewe ndio nzikirundi neza. Jewe ni Kadende Muhuru. Dawson Kadende Muhuru ndo Mutanzania wa Rusumo. Mvuka Kurusumo. Usanzwe wubatse he? Jewe nuye Kurusumo. Ngiye Ngara. Kwa rero ururuzi ni Ruvubu ruturuka mu Burundi. Hapa je wacha aho mvuka ni ku Ruvubu nyine. Ubwo rero je ncangaha. Je bai ni dusubira jewe kubera bo duturanye bamwe n'abanyarwanda abandi n'abarundi jewe mu Burundi nkunze kujyayo jewe kwanza mu Bujumbura Bujumbura turashikayo muzi jewe ngira quartier mu Bujumbura jewe hajya jewe Ubujumbura honzi hajya mu Buyenzi. Buyenzi razwi rwose niyo wavuga. Barazi mu Buyenzi. Barazi mu Buyenzi. Icyatumye ndahame nagwazize umutama wanje. Nja umutama wanje. Ngwalira umutama wanje. Mujyana Ikaruzi badwa transfer yo ku mujyana Bujumbura. Mbese nitaye mu Bujumbura. Bacabira ku pensereje. Niyo mu Buyenzi. Nibiki? Oya. Wagira n'umuhero baye no. Nirutse ari kwimana. Rero lewe niyo mpamvu namenye Kirundi niho mvuka aha rero bahonge Kurusumo n'Uruvange bavuga Ikirundi bavuga Ikinyarwanda Igiswahili Ikigande Igiha kimeze gute? Igiha ni nk'iki ramutse abantu mu gihe twa make urimo ni murimo mu rugo murimo turi gumye ni sawa sawa Ikinyarwanda mwaramutse namahoro gose murakomeye rwose muturushe iki wanyu tubarusha imikekere hariho isamaki zitwa saradini mu wanyu zibayo niyo mikeke bawuhingura imikeke barawuhingura kujya gusara. hama muri Kirundi rurimi urundi Igiswahili Ikigande uri Burundi Burundi urakomeye uri Burundi areka abega mu rugo bara cyangwa usuzotya yani ni suzo Burundi uri Burundi nyo kare ibyo bintu mubireke ibyo bintu bya nyonyonyo mubireke kakati Uganda nimbo rutegede ni kubera cyerekana ko gikomeye. Kwa hiyo ndugu zangu mimi nina haraka samahani. Tunawashukuru sana. Mimi niko ninafika hapo wilayani na kakaza kidogo kafanya. Jamani karibu narudi nyuma. Narudi nyumbani. Asante sana. Wilayani ni mshukuru sana. Mungu akubariki. Wilaya. Hapa ni wilaya wa Ngara. Wilaya Ngara. Komine Ngara. Ni province? Province cyashoboka. Chaji komine. Labda thank you sana mzee wangu. Nashukuru sana. Ukija Burundi basi nitafuti. Namba yako. Unakaribishwa. Uko stari. Naweza nikautia kwenye filamu wewe. Bosi. Tuko pamoja. Namba. Sasa hii namba hii simu itapita kweli Burundi? Usiwe na shaka. Tutatafuta jinsi ya kuipata. Ndio WhatsApp sasa. Wewe ukija nyumbani hata usihangaike unatafuta. Unasikia hii simu kwetu. Karibu kwangu. Hii kwetu wanaita gahinda. Sijui kwa nini. Huko wanakiita. Yaani wanaizarau. Hapana. Telefoni ndio wanaziita. Hii sisi tunaitumia kwa sababu ukiwa unakimbia kwenye hizi njia zetu. Yaani save boss. Save. Jina naitwa Ntare. Lion. Wewe uli nani?
nije ntare wumva nukuri ego uvugisha ukuri uyu wari warigeze kuyumva ntare jewe ndi umufana wa Simba kubera tuvuze Simba aramushavuje wewe uramushavuje Simba ndasaba mufute n'amananiro uwo ni Simba kugira rero njore umukino njore Simba jewe sindi ntare sindi Simba sindi niyanga ndi umuntu mwe muri bikoko jewe muri Simba muri bisimba muri ibisimba reka uwo wayanga ninde yanga nuyu uwo nimba ari yanga yanse kurya yanze kurya twebwe mu bubini bw'iwacu yayanga kurya yes tuko kumutwa ruvubu ni kuruzi rwa ruvubu ubunyano duherereye rero baneza ko ahanya ni kwa aberi nkuba acenga ndukira mu arashobora kurukira uruzi ruva mu Kayanza yes rero turabandanya urugendo rwacu abantu bimuhanga muzora bikigane mwabonye rwa ruzi rwacu nguru rugera ngaho rwabaye gusa rero kwitonda nkaje abantu tuvuka hariye iruhande ya ruvubu turatwitoye nabonye ko je ndi nk'umuntu akijije je ndi umuntu nyene yitonze n'ururuzi nyene rugenda muritonze yes merci beaucoup Kigali igihe cy'isaha 8 ko ubunya atashye mu rugendo kandi turagenda aho tujya gushikandi tuba dushike mu Burundi yes maze kuma banda mayamba twebwe watanguye naho rugize kuno munsi ndetse n'abasubira mugana tudire maze kubona byinshi bigiye bitandukanye asante sana yes ubu tugeze mu ntara ya Muyinga iyi bayita province y'Imuyinga ubona ko isa neza cyane gose kuri turi mu ntara ya Muyinga aha naho bayita kuri sentare turi bamwe yes turi mu ntara ya Muyinga rero abona ko tuve mu gihugu cy'u Rwanda ibikorwa byagenze neza cyane gose abanyamuyinga aho muri hose turabaramutsa cyane gose abanyamuyinga mutwibwire muri commentaire hama urugendo rero nukunya rutanguye tuva mu ntara ya Muyinga kugira ngo gushika mu gisagara cya Bujumbura dushimira cyane abantu badukurikiranye muri uru rugendo gose ariko kandi hari ibikorwa byinshi byashoboye kurangurirwa mu ntara ya Muyinga vuba mugiye pito mu ntara ya pito mu gihugu cy'u Rwanda mugiye hari ibikorwa byinshi mugiye kubona byinshi amasurprise menshi yo muri 3 amasurprise menshi yo muri G5C menshi agiye atandukanye ibikorwa byiza ibikorwa byinshi ariko kandi n'ibindi bikorwa byinshi mugiye kubona vya African TV please gira subscribe kuri African TV gira subscribe kuri Fanny Ravine gira subscribe kuri Abel Nduwayo hari ama subscribe menshi gose gira subscribe kandi kuri G5 Media naho nyine hacako ama video menshi kandi meza agiye atandukanye na Solution Capo ndetse na Fiko makandi twibutsa rero kandi ni company zishika kuri zibitwa giye tujanye hari twafa hari G5C imwe irongowe na Abel Nduwayo numwe mu batama ariko mu bagabo novuga bazima bafise umutima w'urukundo ubona yuko muri runo rugendo twagize mu gihugu cy'u Rwanda yadutembereje koko atwereka yigisha abafani igisagara ca Kigali agenda arabasigurira iyo hava niyo bagera mugabo nuko bafiko n'abafani badatahura baguma bamubaza kandi ni bimwe mu bintu byamushavuje kubera ko ntibumva ntibatahura bane wewe no umwambara shavuje Abendo wayo wewe twona bigaruka wewe twobigaruka ko wewe niwe muntu wa mbere washavuje Abendo wayo nubu unye kuba winjiye mu gihugu cy'u Burundi ni hamwe nyine Abendo wayo umuntu w'umutima w'urukundo we ari kugusiga muga ukagwayo kandi fiko vraiment kubera iki kweli yawe nyine Abendo wayo umutima w'urukundo kandi atamutima mubi yifitiye nashapura ni segonda imwe bavyihereye kandi ho wewe ni wogarutse mu Burundi nagize ikibazo tumana garuka arifise ivyangomba ibibazo dufise mu Burundi bisaba nyinshi ari n'inzigo iyo ukora cyane witeza imbere bateza kugwanya ahubwo bakwise ikigugu nico gitutsi gito ahubwo kandi bakwitse ikigugu nico gitutsi gito ico si gitutsi ariko kandi uje ni wabona uri kurakora atabanza ufise niho uri kurakora
bikorera kuri urakora n'uwo mwari muvumanye mukora fresh ukabona aragutose Yego. kubera amajambo y'abantu Cimete, yego. bariko bamubwira ati man uriko urateza imbere urya muntu biko bigenda neza mutoke niho wowe umukoreyeko urumva agaca gutoka ataco wamugize mwemera hagati y'ugutotse n'ubivuze ninda bari ikijuju cyane ikijuju n'ugutotse yumvirije abantu kuko kirazira gufata umuntu mwapambananye mwavanye kure mufitanye kazoza kenshi n'amaproje menshi guca umuturuka ngo kubera ngo baravuze ikakumvira ayo majambo gumane n'umuntu kugira ngo mushobore gukora mugeze ibintu kure kuko mufise aho mwiyemeje kugera ariko umutaye mbo arabandanya kuko twe turabapambanyi udutaye turabandanya mugabo nta sinovuga ngo biraryoshe mugumye muri hamwe kugira mufashanye gukutsa ikivi ariko hari umugano uvuga ngo urutokugira ngo kubanza naruki bavuga nuko nyene urutari bugusige ngo kubanza burya rero je nanje kinanje nibaza uwo muntu uwo mwana atari bukure yo tumafa yogenda kare rero abo yego oya kandi nivyo agiye kare burya ni byiza akakwereka yuko atakwemera ni fresh kubera ko watagiye naho akaguma aho akwinyegeza mane ushiduka yakugandaguye urazi kugumana n'umuntu akwinyegezamo byiza ufuma kwereka ati ebana misi gupende kubera ko mane no kudakunda umuntu biremeye kubera isi satana yabisemo ikibanza nabo baremewe nabo nyene nanje ngaruke ngaho nyene none si byiza ne kuramura umuntu hama kagenda nivyo ndwe bayakugiriye nabi umuramuye nyene aragenda neza none umva agenda nabi naho yogenda nabi mugabe kugaca wowe waragikoze wewe nagiye nabi kuramura umuntu none Franike ka twende umuramura ngo agende nabi oya twasi kuramura umuntu bon hari gushora kuramura canke uramuye bayivanye n'umutima wawe uramuye umuntu iri fomu gume muri umuryango agende mugume mufashanye nk'umuryango niwe nk'uwo waravye nk'umukobwa wamuha umugabo ngacamo babasi direct kubera ngo yagiye mugwiwe biraryoshe canke muguma muri umuryango bisaba yuko agenda mukaguma muri numwe mu muryango mufashanya mushigikirana si sawa abe biraboneka yuko kandi birumvikana yuko hari abantu benshi baguhimukiye fosho hari abantu benshi bakubabaje abantu benshi baguhevye hari abantu benshi wafashije mugabo mu nyuma baza kukwihinduka bakwereka ibintu bitari vyiza bivanye n'ingene bivuga birumvikana yuko abo bantu bariyo koko barahari baruzuye bavuga amazina nyembuti kudatinda ndavuga amazina kugira ngo amazina yabo niyo ya mbere mu rundi yo kuvuga bafise amazina meza kurusha abandi barundi iminsi nayavuze birahagije man sinoguma ncafuza umunwa wanje mvuga ayo mazina ega yo kucafuza umunwa man uraje kuvuga umuntu atari bugushimira inshuro twabivuze iyo birahagije yes okay tugarekere ku kibazo nari nakubajije cingene igisagara ca Kigali ukimenyereye cyane gose eske wakizungurutsemwo igihugu cyose canke igisagara ca Kigali nyene narakibayemo cyane apana igisagara ca Kigali Rwanda gose Rwanda gose ndahazi hose narazungurutse intara zose nanu nabaye ama rero je nyene ukuntu nkunda kubaho ndakunda kumenya sishaka kuba ahantu nazi nkuzi ushaka kubibujumbura ukambaza kariti ngo wajya nihe ngo ntahonze kandi mbi ujumbura je ntigikunda rero no mu Rwanda nashoye kwatembera hose nkamenya kubera uko narahabaye mu buzima runaka mu buzi runaka nkiri mutoya ndaharonderera ubuzima ndadandaza impuzu nzunguruka makarisie wari umuzunguzaye yego ndakora ubukonvoyeri byinshi nakoze urumva rero niyo mpamvu wabonye ndahazi haro n'abanyarwanda ndaharusha cyane kandi n'abanyarwanda benshi batazi ingene ubira Rwanda rwatanye gutera imbere je hajya hose naciye ndashaka kwereka ati ribarabara kera ryari mu dutumeze uko kera ryari mu ibinogo kera ryari rimeze uko ariko buri meze uko byose mba ndabizi kuko ndahazi hataramera kujya nkahamenya haramaze no kuba kujya tugiye guca mu ntara ya Gitega yego yes tugiye guca mu ntara ya Gitega kubera ko hari barabara ryiza cyane rwose kandi ryoroshe kandi dushima n'Imana ibitoro urabona abana biriko biraza nawe umuntu atanga ibitoro arahombye bisaba kunywa ibitoro nubwo wowe uri umuntu binwe basubishire mu nda mugabo werekane ko byagwiriye nyene ubinwe kabisa wate ariko vraiment c'est ibintu dushima on ibintu byo gushima ibi turabimanukanye president wacu ndamugiriye gucyo kubera ari umusirikare kuru de chapeau ku gitoro kuru de chapeau aha waratwemeje man
uvuze muri systeme zitari nziza nyakubahwa aha baratwemeje aha baratwemeje twemeza no kutundi mu b'Imana izo bidufasha ndamufashe bigende neza ariko kuri iki kintu c'igitoro niyo cambere kubwiki conyene namupenda sana utama ndagukunda ebana maka milele na milele kabisa. Yes bo twitandukanye mu gisigara cya Bujumbura abe bimwe mu bikorwa n'ingene bashoboye kubakira mu gihugu cy'u Rwanda wavyakiriye gute? Navyakiriye neza kandi nawe warabonye byari bihimbaye nibaza ko wanejejwe no kubona umuntu nka Freri nashoboye kugira uruhare kugira ndamushare mu gihugu akaba ageze ahageze yaranshimiye arabivuga mwese mubyumva aravuga ko byose abishimira jewe namufashe ukuboko namuga ati ngo tujane yarabivuze mu kiganiro ngira wagishize ko aravuga ati ko ata amafaranga mfise ndaza gute ndavuga ati nta kibazo nimba utayafise jewe ndayafise turafungura turamirirwa neza nta nakimwe urumva rero nawe yarabinyeretse aranshimira imbere y'abantu kuko bimwe tuvuga ari abantu benshi badakunda gushima imbere y'abantu umuntu kamukorera iciza ariko kuba yo gushimira wapi rero Freri inyuma y'imyaka 11 ndamukorera ivyo bintu n'ubu aracazirikana akavuga ati ndagushimiye yanshimiye uribuka ampamagara imbere y'abantu muri sare ati uyu mugabo niwe yatumye ngera ngaha ndashima Imana kuba uyu mugabo yaranzanye muri iki gihugu urumva imbere y'abantu bose imbere y'abastari imbere y'ibiki akabyemanga ico kintu kiraryoshe arongera dutegurira kutuzima kutwakira muhira abisa gute bya bintu mu Congereza welcome in Germany welcome home welcome home ariko welcome in Germany niba welcome in Germany mora ndavyumva ku bantu ari nko mu nama kugira abantu ngo welcome niba ari in Germany nibe ndavyumva gute ariko rero tutabeshanye ijya ni welcome home nyene welcome muje karibu muje urumva hajya rero twavugeho byinshi aravyemanga imbere y'umufasha wiwe yes ingene babakiriye twafa ndetse na G5C wavyakiriye gute ubona ko Sinema Ndundi no musi igeze he Sinema Ndundi none ndavuga ko igeze mu Rwanda gabasha ko rero tuvuye oya igeze urwego rushimishije igeze ratafasha difficult igeze urwego rushimishije kubera ko nimbagera igihe abantu bashaka gutegura nk'igihugu kinini nka kwijya cyo guha amasertifika abantu bakavuga ati mu Burundi hari abantu twemera muri sinema baze badutera iteka kugira abanyeshuri bacu babone ko haje n'abandi bantu n'abadiaspora abandi bantu bo mu kindi gihugu ako mugashire ko haje n'abandi bantu bo mu kindi gihugu kugira babahe sertifika nabo baryoherwe urumva ko baba baduhaye gateka kandi baba bemera sinema yacu baba bemera ibikorwa dukora ibyo rero twebwe twavyakiriye neza twarabikunze twarabyishimiye kandi natwe nitugira igihe twategura ibikorwa natwe tuzobatumira kandi rero n'imikorwa ama surprise menshi tuzokorana na baba havu mu minsi iri imbere ama surprise arahari menshi Imana idushoboje kadutiza amagara n'akanoti tuzokorana akinoti irahari irihe babos G5C gospel films ice cream and comedian bayabonye no ice cream tubona nambaye amafaranga yes Fiko nawe tuvuye mu gihugu cy'u Rwanda urugendo rwagenze neza nibiki washimye mu Rwanda hari abakobwa beza bagendanye n'umuntu wa fake rindira bagendanye n'umuntu wa fake kabisa mu Rwanda hari abakobwa beza cyo kimwe no mu Burundi kandi bamenye ko no mukukuzana we nakukweze ku uyu mugabo ntiyashaka kuza namukweze ku ngufu niyo mpamvu acahereye bane mwayibonye bwabo ariko kandi mu Rwanda hari abakobwa beza cyo kimwe no mu Burundi no mu Burundi hari abakobwa beza nivyo ariko ahubwo natangaje no mu Rwanda ko ntari abakobwa beza nko mu Burundi ikindi nacyo nashimye mu Rwanda mbona klima yabo je numvise imeze neza kuko umuntu adakunda izuba cyane canke imbeho ya cyane umva ameze nk'igitego ikindi nacyo ni byinshi nivyo gushima mu Rwanda isuku igisagara gisukuye hari inyubako nziza kandi twumva ikindi nacyo
nuko burya hariho turafise ibintu byinshi byo kubigira nkuko nabo bafise ibyo bariko batwigako. Rero nizera yuko nyene bavuga ngo akanyoni katabose ntikamenya ubweze. Uru rugendo ni nko guca ubwenge. Ni urugendo shuri. Burya hari ivyo tubonyeyo, hari ivyo tubarusha, hari ivyo nabo baturusha cyane kuryosha ubuzima. Ivyo rero tubarusha, twebwe ivyo tubisigaye urumva tuse tubifise, mugaye ivyo baturusha tuvyakira hama tukabikorera kugira ngo natwe umva tuje ku yindi level. Aha, ariko reka kantu uko banza gushima abakobwa ko wabonye abakobwa benshi kandi beza. Muhungu nizire ko wavuye utoranije basi umwe w'ubuzima bwawe. Imitangi ndacayambaye umunsi muzobona intakiyambaye. Nzoba narayambitse umuntu bisigura ko nyambaye. None ngarutse Burundi rero iyi nzoyambika umuntu. Wabaye urayigenda? Ngenda nayigenda. Urazi mugabo yamayiteguye avuga ati ntiwomenya aho muhurira. Dure no nawo twagara tumwambika. Ati demo nayikunye ndayipropose. Yemeje ndayambi. Mani urimesha kuri ibyo bintu. Kubavuye watambitse umuntu bivuze ko ntawe yashimye. Ntawe nashimye ndacari ko narondeza. Gusa yaripfuje ne. Oya abakobwa beza bari ariko burya jewe singeneye umukobwa singeneye abakobwa beza nkeneye umufasha. Rero umufasha waje sinamunonse mbwa ko ariyo beza vuba. Yego keneye umufasha muri make uzoga ibizunguruka papa nka ya ndirimbo y'Imana ivuga nararondereye hose narazungurutse hose narondereye hose nta numwe yose nushaka. Ushaka umeze gute rero jewe? Ushaka umeze gute? Je nama nakivuze kandi ubuso nakivuze urampariza. Je nshaka umukobwa nzokunda. Izo zo kumwina meze ninamukunda uko azameze kose. Nzoba namukunda. Were bimwe bavuga by'ingidi n'ibiki byose naje. Oya jivyo ntavyo. Ninasanga ayifise nkamukunda ni sawa. Ninasanga atayifise nkamukunda ni sawa. Nugabanye bamba ukamukunda ni fresh. Jenge ni yo nkunda pano umuntu afise ibintu. Umuntu nkunze. Nawago gukunda. Nawe kankunda nyene yumva. Kandi ugo nugo rukundo gukuri. Nugo rukundo gukuri apana rukundo rufatiye ku bintu man. Ariko ibintu sometimes navyo biba bikenewe. Ibintu bikenewe. Oya. Urukundo utagira amahera afiko sigwitse. Sha n'amahera hari abayagorewe. Hari abagore bafite amahera. Okay, sawa hakugogwa ukagoregwa mu buzima bwiza. Sivyo? Hamwe no kugogwa ukagorerwa mu buzima bubi. Umuntu tumugorerwa mu buzima bwiza. Nenda kubaza. Zose amagogwa n'amagogwa. Urukura byumva? Icyitwa amagogwa n'amagogwa. Kuko hari igihugu bambwiye ngo aho hantu ngo abantu barakunda kwiyahura. Urukura byumva? Ngo kubera ngo aba yararondeye ibintu yaratunze waca yava kuri etage hejuru. Iyo fenomeno ubu yaraniye gutahura. Akaca ava kuri etage hejuru hasi. Akaba arapfuye. Yumva ngo nta kindi kinasigaje. Ayumva umengo nyene yo kwipfira. None wewe wumva amagogwa n'amagogwa je nibaza yuko nta magogwa meza aba. Hakugogwa ukenye mutu mugogo ufisa amafaranga. Ivyo uri kuravuga ibyo uravuga nibyo yavuga ngo hakwicwa n'indwara ngo kwicwa n'urusasu cyangwa kwicwa ngo na accident ni urupfu n'urupfu. Mwese mugiye bahamba nukuri rero niyo mpamvu jewe rero njye ni amahoro nyine peace amahoro gusa n'urukundo. Ibyo bintu nabironse nta kindi. Ibyo bindi navyo by'amafaranga cyangwa by'ubutunzi n'ibiki ivyo ni ibintu umuntu arondera bro. Mbwa gusosha kufisa amahera ukabura amahoro cyangwa ukafisa amahera ukabura urukundo. Kuko nimba amahera ni mu rukundo arayo mahera bamutama aba batunzi bakoma kumenga mu gihugu cy'u Burundi bamutama ba Sioni bande bajya bose tuzi tukavrema abagore bose abarabi wabo mugabo ari bashobora bakora bose none Salomon yafise igihumbi ufa bimatse nabo niyo mpamvu wenda kubwira haje umuntu afise amahera arashobora kunanirwa umukobwa akamwanka kandi afise nayo mahera. Urukundo rero ni rugugu. Abakobwa benshi bakunda abantu batanayo bafise. Mahera nacho. Abakaza kudoria ayo mahera akayagukura akacayazanira niga fiko aho nibereye. Akazana yakaboga aho nibereye. Akashizara yanzanira. Nibaje bayakuzanira sisa abahe. Abakobwa. Mapenzi sio pesa. Arabayanzaniye.
arabigeze kuyanzanira tubivuge byose oyavuga reka tukumye bahanga oyavuga amahera y'abandi umaze kurya ni menshi oya nta mahera jewe nta mahera ndarya bo amahera ndayarya kwa n'ubundi ntabwo ndya amahera kubera nshaka kurya udafite amahera twese turarya amahera nawe urarya amahera man wewe nta mahera urya amahera wambara amahera wocu urya nubwo abantu turya imiceri mugabo ni nkaho tuyigura amahera amahera niyo turya tuyigura amahera man abe ariko uremeza yuko ari umuntu ashobora gukunda akagukunda kubera amafaranga umuntu afise kandi ibyo ndabizi ari wama wampenze baranyemera ufate nubwo tutavuga urukundo rw'umuceri ishusho uko n'ubundi ndafise umugore wanje nkunda cyane nyina wa Beri Ivete ariko rero hari umuntu ashaka kuza imbere yanje akanyega umutima mwiza urukundo rwatari nkavuga ati umuntu ni uwa mbere kumbe agamije uyagukura uzonkura kw'inoze mbere n'ubu naramenya amakuru y'abantu bavuga ati uwo muntu akagenda akabigisha akigisha nk'abantu b'abakinyi banje canke bamwe ati ujya mugabo ararika mugabo catarika ko n'amahera menshi niyo teruro segeza muri yo nawo kuko senkani ijana sasa ngani desi ayararekura ati renda baciriye agace azose murakoresha iyo system abantu ni babi wamumutera mashida docaguwa mutera mashida docaguwa ibyo narabimenye ariko ndabona suko batujya barambira bibazo unanionesha na bibazo hama ni gusaidie je gufasha ndabyemera okay aburemeza yuko umwashobora kujya amahera kubera ko biva ingene witwara ja ngene uri umwana mwiza aba ko umwana mwiza nibyo bintu vya mbere biri mwinosi ni nayo magahogwa mfise n'umuntu aramemukira nguma niruka inyuma yiwe kuva ndarekuye ati nyene nje kure kugira nibandaniriza ubundi buzima kuko ubundi umva ndabwira ubundi gituma twibesha ubundi impamvu twibesha urabyumva umuntu aguhevye canke akwasa mureke kubera ko n'ubundi warigeze kubaho utamuzi si sawa wabaye imyaka myinshi utamuzi ariko aje mu buzima bwawe aje kuguprofita aje kukuvuruga hanyuma yaguhemukira ugacuguma mengo ntuwo murekura sino baho ntamubona sino nabaho tutari kumwe ukibagira ya myaka myinshi wabayeho mutari kumwe rero bijya bintu by'umutima mwiza ni bibi biradukwegera Aberi mutama wa mateka uri neza wigire ivyo wewe uri kubiharuka ko ngororoka kandi ibitsibo byawe birahari ariko kubera kwa uba umusatiro wa muntu kubera kubana nabi n'abantu atari guzi wawe uba wumva mwo biheza basafuma b'ubugenzi mureke gukorana ariko ni mwabazi wewe wagerageza gusatira ugaca wumva abantu biyo hafi batangugutwa ngo wewe uri bono uri sembo umuntu yagutaye umuntu yakuretse ta barakubona nk'umuntu nguri febre ngo ngira ngo ni urukundo ngo akunda abademu ngo nashaka kureka kandi ataho bihuriye n'abademu ari ukugira ngo ugerageje gukeya ko bandanye umubano mwiza n'umuntu kuko bani abasi benshi nabo dukeneye badufashe ikimana byo ugabanije ntihagire n'umwe abaho niyo mpamvu jewe mba numva nosatira ku muntu basatira ku muntu Jesi numva umuntu anta ivyo rero ivyo nibizokunda mu gihe Satani ataratererwa mu kiyaga cyaka umuriro oya ahubwo basi nzogire Satani umugenzi kugira nabo nibaze baragenda kuriwe apfuma abona ati Satani apfuma ngira ikigongo ati wese ndagutwara abantu kubera ko wewe nanje urumujabo naje hariya kuri Satani we naje hariya atoke kure biba bikona ni gatari puna jare ya Satani oya mugabo jewe nzokiraguza kuba satira umuntu wese Satani n'umwansi wawe kandi jewe ikindi no kubwira ikindi kintu no kubwira mbe kamera yacandaba canke yabihe yacakuraba yacakuraba ikindi kintu no babwira umuntu nabwiye mu kanwa kanje ndagukunda ndakwemera nifuza ko twogerana ndagukunda ndakwemera ntivamwe ndakwanga yego bivuze ko umuntu navuze ndagukunda nka bimwatura ko rimwe kabiri ku mapage ku mastati inshuro 100 n'amajana yego nzokoma ndamukunogeza mfuye haleluya ashaka zonyanke mubaje umutima wanje nzobanda ndamukunda ni gutugunda umwasi wawe no nikomeze Bibiliya bidusaba ati mukunda abansi banyu mugirire neza bagirira nabi cenzo kuma ndamukunda ntabwo sinokubwira ndagukunda ari ubujyaja je oya abujyaja nshoye bwaguye je ntagukunda vuma numa mugo nabi vuze ku bantu bose bakabona ati umuntu aremera ujya bari bya ukweli ubwivyo sinohinduka ngo ndakwanye kuko jewe si ukomeze ni mirena mire we nubwo nyankwa ngenda mu vyawe mugo menya yuko jewe mu mutima wanje
ngukunda nkikubaha nkikwishimira n'ibyo urimo nkibyishimira n'iterambere ryawe mbana ndagishimira n'itaye ngo ntinyemere nuko meze. So dushimye rero abarundi, my Jesus, dushimye leta yacu nziza cyane kubona baratwakiriye muri ambasade y'u Burundi. Yo abantu mutarajya muri ambasade manzo mbize sinaka twenze yo umviriza daserebe niho naserebra nukuri turashimye cyane leta yacu kubona yaremeye yuko itwakira muri ambasade y'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi dushime n'abarundi abandanye badukurikirana ahantu hose, turabona amakomantere yanyu mesha sana kandi no mwibarabara abo duhuye mukaturamutsa abandi bakavuga ati wewe vraiment uranyohera petit patata. Ariko kandi tunashimire dushime n'abanyarwanda vraiment uburyo batwakiriye. Nizera yuko ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bumeze neza kandi Imana ibirimwo. Thank you. Yes, tukudura mu gisagara cya Bujumbura gatubashimire cyane gose. Kumbure nkuko twababwiye hari ama surprise menshi nkuko Abel yabivuze, hari ama surprise menshi y'abakinyi ba filme b'u Burundi n'abanyarwanda, hari ama filme menshi 3 fois bakinye kandi meza mugiye kubona y'impanuro nka kuye nyene bisanzwe bimeze ama filme menshi yo guhanura ama kandi G-Files hari ama filme menshi y'impanuro. Please gena mugire subscribe kuri zo chaîne zose Fanny Lavin Solution Couple G-Files Media, hamugire subscribe kandi kuri Abel Nduwayo, ndabuse kandi mugire subscribe kuri African TV. Ndabashimira cyane gose mbege mwese rero mwadukurikiranye mwarune rugendo hama rero murindirana n'ama surprise menshi agiye kuza. Asante sana.